Neri mbanda kubaza kandi washobora kumpa nimero yawe ya telefone kugira ngo tujye nagutumikana nta kibazo Lady, wait, meze neza yo umuntu yarakuzanye ninde mama ntabirenze n'umuntu yambaye akalift nega nahindeye ko umushoferi aza kumbana ndabura nari muzi ko imodoka yacu igwaye n'ubu iracari muri garage mama je ntavyo nanizi ntakundi none ugiye aya masaha nari amaze iminsi ariko aramfasha nyene akademashe kugira ngo yakomamera neza sawa ngena kuri nimenyeje ndarusha ndagiye kuryama Ndakuzana akazi. Eko. Jakwe. Eko. Serier? Bigenze utubwira wiyumvira kunzanira aje. Nabibonye ndabibona yuko unyotewe. Wabonye gute? Biraboneka gusa ko unyotewe. Birashoboka ko nayo inyotewe sindabitse neza. Eko biraboneka mwana. Okay. Mbega kuguru. Ubu ni sawa? Okero. Tugende turakora ashobora kwibuka. Reka je ndiruka ndigegere. Nawe usanga cyane. Ndandika. Mbeda kwazi. Wowe genda uri yabaye je mu joro arayumvise. Reka. Ijya nduru vyari birenze. Mabuja hari abana bakunda. Yari umuhungu n'umukobwa bariko barashwana. Umva ngo nyamungu yafashe nyamukobwa ngo yamuciye inyuma. Yamufashe yamuciyemo. Yamufashe ngo yamufatanye ngo abandi bahungu. Baragwanye ngo mwibarabara abantu baruzura. Yo, birabaje. Abantu umuhungu byaboneka yuko yakunda cyane umukobwa gusumba uko umukobwa yamukunda. Kandi yari yashavuye cyane. Gusa mu rukundo niko bimera. Abaho igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara. Kandi wowe nta musi n'umwe ndakubona na umukobwa aje gukoraho. Sindana kubona n'umusi wose no kuri telefone muvuga ati ujya muntu arafise ikintu ahisha canke arafise umuntu baba bari kumwe. Mabuja jewe by'abakobwa kugenda bukebuke none yuko sindaronka amafaranga ndacaye ko ndarondera. Ariko kandi ndagomba yuko umukobwa tuzokundana nzomukunda by'ukuri. Singomba gutesha umwana w'abandi. Ubu bisigura umukobwa wabwira ko ukunda umubesha. Ariko sindabona umuntu ukunda. Ariko abaye. Ndamukunda. Kusanzwe uzokunda ko afite amafaranga umaze kurondera amafaranga uzobona no kwemerwa gukunda. Oya? Birashe gushika nka muronko nkunda. Kandi ndamurose. Azobatomboye. Ko urukundo mfise ruri ahantu mu ikarato. Nzora umurunda ko gose. Buzuri karato gute? Kuduye numva Mabuja urukundo rwinshi. Nzoba bumurundeko. Urukundo rwinshi ruzabivanye no mwahuye aho. Manda bisengera ndazinzo muronko. Mani nzobikora. Naro nk'umukobwa Mabuja. Nzomuyoke. Ndamuterure. Ndabwembereze. Ariko kandi nta namwe nzomutwara. Hari iwacu hari ahantu bita ku mashuri. Nzomutwara ndamwotse, ndamuterure. We baramaze kubembereza Mabuja. Sindavyibuka. Nivyibuka? Nivyabaye rero? Sindi. Polisani. Gusa Joey wanje. Nimba nzomwita Obama. Nimba nzomwita ujya mu president wo mu Bushinwa wabuze yitwa gute? Yingi yangu change. Yangi yangu chongira motsi. President wo mu Bushinwa. Isko yangi. Afise n'agacupa rero. Afise agacupa. Nyoende. Kirazira yuko wimoshe iyo nyimosho yiwe. Yo!
nawe rero umugore wawe azari yanga icumbi kirazira gukora Karibu. Burya rero uhatswe no kutahansanga kubera ko nari mvuye muri wa mukino wanje wa basket. Mvuye muri basket nca muri gym. Aha nyine usanze rero nkishika nanje utaramange mbenda nkutuzi ko narindushe. Byiza cyane. Azaga sport gakunda. Kananje ga sport nanje ndakemera cyane. Ni kamwe mu bituma amagara y'umuntu amera neza. Ariko hambavu y'ibyo hari ikintu cyari kinzanye kandi cyihutirwa cyane. Ikijanye na ya soko dore kuronka. Bari bantumye kontra. Ya kontra. Sinzi ko waraje kuyandika. Urazi rero. Ijya kontra sinigeze ndanayandika. Mbere nace ndavyibagira. Kubera ko ejo nagize akazi keshi nari muri controle ya alimentation, urazi komisa alimentation meshi. Rero ku munsi w'ejo wose nta mwanya nigeze ndonka, nararushe naravyibagiye kabisa. Ariko boss, ariko ibintu tumaranye iminsi ibiri. Uzi neza ko rya soko twe turose bwari soko rikomeye cyane kandi ririmo n'amafaranga menshi. Nukuri Eric. Na Jesse numva ko navyibagiye. Nubwo mvuga ukavyanga. Warukuye umuntu aba hafi yawe kugira ngo ashobore gufasha kugera ubutunzi bwawe nawe anakube hafi. Ikindi naco urakeneye umugore kandi n'imyaka urayifise. Daba ntacubuze amafaranga urayafise ndetse buri kimwe cyose uragifise kuko impanuka ziba kwishi ejo ushoboye kwitaba Imana ibintu byawe bikabura ubisigarana. Ndijya ko nambwiye ko atanuko gukomoka ko ahari. Ibyo mbwira ndavyumva kandi birakenewe cyane. Ariko Eric narakubwiye ko nigeze guhemukirwa n'umuntu w'umukobwa kandi mpumukirwa n'umuntu nkunda cyane. Ari niyo mpamvu kugeza kuri no saha byongora kwizera zina mukobwa wari we wese. Sawa, ibyo ndavyumva kuko guhemukirwa bibaho. Ariko ivyo ntibituma ducika intege. Ahubwo bigomba gutuma dukomera kugira ngo ikosa twaciyemo ubwa mbere tutokongera kandi kuri cyamo. So sigara byumvira ko ivyo ndakubari kandi bikunze unategure vuba ijya kontra kukira kintu cyane. Cyangwa mangende ndibaza hejo iba yabonetse byari byiza cyane gusomba. Okay. Sawa kandi merci. Kuganira nziza. Okay. Sawa. Hano ndasanze hugata mu numwe hari nari Arine nyene ivyiwe ni birebire sha iwe ni birebire n'ukuri Arine Arine rero inyuma yo gufungwa kwawe Arine mu nyuma yaravyaye umwana wawe
hanyuma amaze kubyara umwana wawe ubuzima bwaramwankiye, ubuzima buranka burasubira buranka, biramunanira ingene abangaha. Kuva ico gihe nta makuru yiwe isaha n'aka kanya no kubwira ngo ndafise, sinzi n'irengerero ryiwe kubishikira nta wongeye kumukubita ijisho. Ndakubaze bivuze ko yana namusigiye yaje kwivyara neza? Sha igenda nyene ni kuri Imana yarabikoze arabyara, mugo nyuma yo kuvyara niho ubuzima bwanjye. Bivuze rero ubu ni papa w'umwana? Uri papa ndakeneye w'umwana. kubona umwana wanje. Mbega Aline n'umwana wanje boba baherereye hehe? Mbehoho boba bakiri bazima? Nubwo mvuga ukavyanga, warukuye umuntu aba hafi yawe kugira ngo ashobore gufasha kugera ubutunzi bwawe, nawe anakube hafi. Ikindi naco urakeneye umugore kandi n'imyaka urayifise. Allo? Ni Abeli muvugana. Mwahurira kuri basket. Abeli gute? Imbabazi kwanza kuba ndabatelefone bwije. Numvise no kuvugisha nkamenya uko umerewe. Yego sha. Ni kuri je meze neza ndashima Imana. Namwe nizere ko mumeze neza. Nanje ni sawa. Uretse ko kuva nakubona amaso yanje aguma kunyishuza nukuri ndakwingenza usundonderera kanya kugira ngo rihidene ry'amaso yanje zobukoze. Nta kibazo turashaka kubonana. Ntaco bitwaye. Murakoze kubinyemerera. Mugira ijoro ryiza rero, ndeke kubagora. Okay. Namwe murakoze cane. Mabuja mbabare ndibagiye kugara. Oya nta kibazo. Ahubwo Sorije nibagiye kudodora. Shite ninjira.
hama ndafise inama ngira njemo mu kanya nenze nyimutse ugira ngororere ko abiri hutigo sishaka gucego sawa nani maze gushaka gutambuka yo yana kibazo ndiko ndoroherwa ahubwo kumengura kwaye umeze neza oye ndikwihangira nimve muri dushe ningize ubwoba nenze kumengura kwaye ndetse neza hama shaka gufungura igitoki no musi mw'ijoro sawa nashaka kuja kw'isoko rero kubera umwana kuri udutumbutumbu ushira mu gitoki hama utegura nze gusanga bimeze neza washize mu isorori nze gushika mfungura sawa ndabikora ndabikora sawa kazi keza rero neri kubera ugiye mama ntiza kubirego kubera ngiye kura muntu w'ingenzi impamvu ndabibona merci gusa wiyaranje uze gutaha kare wicunge kandi ndanyarwa cyane mama yego I love you. Icambere ico mbanje gushimira wemeye guheba ibyawe byose wari urimo ukemera kuza ngango tubonane ndazi ko ari byinshi wari kurakora ariko wemeye guheba uwo mwanya uravuga ati reka ndamwitabe ndabigushimiye cyane hama kandi nkuko tumaze imisi tubiyaga nibaza ko kuri telefone narakubwiye yuko ndagukunda maze kukubwira amajambo menshi y'urukundo yarakubwiye ko kuva umunsi wa mbere ndakubonye wankoze ku mutima wanje burya namanibuka umunsi wa mbere usanga muri supermarket yanje ukabwira umukozi wanje washobore kugusereva ice cream aca mvuga ati je reka ndagusereve burya bintu ntivyabaye kubusa gusa impamvu burya vyabaye nuvuga ko amaso yanje nibwo bwa mbere kuva yatangura kubona yarabonye umuntu mwiza nka wewe naraniyumviriye ati muri ino si haraba abakobwa beza nkabo rero mbona usabye ngo bagusereve ca numva no guhakeya yo kugusereva ariko kubera kumva canke kubona mpuye n'umuntu adasanzwe niyo mpamvu najugumiye bikananira no gusereva ice cream ikagwa hasi bijya byose gwara urukundo sinanzi ko umuntu mwiza nk'uyu rero kuri no munsi niwo munsi kugira ngo ndakugaragarize urukundo ndagukunda nona injira haruguruye ubaye iki nawe kukuranyisha yata gira buhoro ubaye iki imisonga kugurukura ko kurangi buhoro buhoro byagenze gute imisonga mu kuguru okay okay
nizere ko ibintu ndiko ndakeka atari byo ushaka kuko nyuma ibyo ushaka ntibikunda kubera ikirere bidashobora gukunda Mabuja wenda kubaha uri nka mama wanje ivyo nuko urashaka nivyo ukunda nurareka kwigira umwana igikenewe nawe urakibona nivyo nakuze ariko Mabuja ndakubaha databuja ndamwubaha kandi urazi ico umaze ku buzima bwanje Nora urabikora kandi muri no mwanya sishaka gufata nka Mabuja fata nk'umuntu asanzwe kuri wewe kuri je navyo nkora sishoboye ubu harageze aho mvuka vuga sibyo harageze aho ndagusaba ikintu kavyanga abantu mwibagaya n'ingoga ibuka iyo nagukuye mu buzima bwo kwiba kandi mbona ukiri mutonya ufise ingufu zo kurondera uracari muto ugiye guhiga akazi ukaronka kandi ugakora ukaronka ikikurasiyona Mabuja je ntabwo ndi umusuma ni kubera gusa isi yanyase sifise imbere n'inyuma simfise abavyeyi nta muryango mfise simfise umuryango sifise inshuti n'imwe niyo ngerageje gusaba akazi abantu baca banyirukana abantu bose baranya iyo nseze ntirigwa nicaye nkaseka nkabura umuntu n'umwe afasha kenshi ndarubusa n'ubu ubone iyo mbatana n'ivyo maze iminsi 3 ntafungura nayo ngo ndaye ko ntigurisha basi mfume nkuramo narasiyo y'uyu munsi isi ni nkuko yamaze kunyicarako simfise ico nokora ntabwo ndi umusema mu buzima busanzwe ubuzima gusa bubitere genda kuri ko abantu beza bakibaho genda gutwara muhire wanje nza gukorera buri kimwe nzoshobozwa n'umuhoraho icyo nazo mfite cyinshi nzokwiye ariko unsezeranye ko ibi bintu ndakubonyemo nazo soko kubonamo ko ntacyo uzobona n'ukuri ntacyo uzobona n'ukuri ndabigusezerana n'ukuri kandi murakoze cyane murakoze n'ukuri mbaye kamubiki ndagusubiza hajya hano gukoye ibyo ushaka uraza kubikora byanga byakunda cyangwa ndagusubiza iyo nagukoye mbiza ibyo bahiro vyihoze Mabuja vyihoze ubu nta Mabuja harimo ikintu cumba sivyo urusha umutima urusha n'ubwenge urushina kigoye kirimo rero tudatevye nkuko nabikubwiye jewe naragukunze cyane ntakubeshe kuva ndakubonye nabonye ari wewe rubavu rwanje nari narabuze niwe rubavu rwanje kandi ndipfuza kuva kuri uno munsi nawe umenye nati ndabonye aho naje mva mu rubavu naje nturutsemo nahabonye ari hiwanje nzonezerwa cyane Nora tuvuye no muri dushe jewe mama hari ikintu ashaka tuganira nashaka bino bintu biguma mu mitwe bw'abiri ntihagire undi muntu azobimenya ngira ko ndanagushimira kandi nizere ko bitahereye hano ushatse kuvuga sigura nyene
ibintu wankoreye kigaye cya mbere ndabibonye mu buzima bwanje rero nifuza ko n'ikindi gihe nagukenera uzoba uhari ku bwanje. Okay. Ntushobora kunyemerera nkagenda? Nakibazo